Mwaramutse sinamaze gusoma comment ngire comment kuri comment cyangwa reaction ariko nagira ngire iyindi reaction kenshi na kenshi ibintu ndabigira kubera mba mfise nizera yuko abo bantu batabikora kubera ukurondera intambara ahubwo bikora kubera ukutamenya ignorance kandi ushobora kubatahura kubera urabona ko mu Burundi ata guverinoma bafise ntashobora kumenya icyo guverinoma yagomba gukora ubona ko abarundi rimwe rimwe tutanasoma cyane cyangwa ngo turabe kumbure ibiba ahandi rero je nkurikira principle imwe dukunze gukoresha muri philosophy barayikoresha ariko hageze gukoresha no muri engineering iyo bita Hanlon's razor sinzi ko bavuga rasoir de Hanlon niba mu gifaransa ihari Hanlon's ivuga ngo never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity. Okay, nabaja mu donc ngo il faut pas assumer donc c'est pas la malice ikintu cyoba kuba gishobora gusigurwa na stupidité. Donc umuntu akoze ubonye kosa ryakozwe ntufate ko umuntu ayikoze justement kubera ari ubukozi bw'ikibi hari igihe abikora kubera ignorance kubera stupidité mushobora kuja kuraba iyo principe. So rero mfata ko uwo muntu atabikoze kubera malice yatakoze iyo comment kubera malice ahubwo yakoze kubera ariko atahura ignorance. Okay, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Now comment ivuga ngo semerera ibitagenda biriho ariko buzura tera akamo abatavuga rumwe na leta bave muri critique negative nabo bashiremwo amaboko mu kubaka igihugu. Ubwa mbere nagoye kumishura nti nta nabatavuga nawe na leta none ubwo bugambwe mu Burundi nyambara kubera ubwoba nyambara gucungura igufa nyambara gusegerereza nta mugambwe uboneka muri wa opposition uriho mu Burundi ari star y'imigambo mu bihugu biri democratique nta mugambwe ufise ijambo. So nayo critique negative nayo bashaka gukora ku gutinya kubaca babaca umutwe bagenda barisengesera abana bakegera CNDD ikabaha ivyo bajya. Mugabo siyo ange nashatse kwa broda kino kibazo nashatse kuca broda kuriko kuntu kuvuga ngo abanyamigambwe abantu bo muri opposition ngo bazane amaboko mu kubaka igihugu. Nace ndamubwira nti projet de société ikogwa n'abari ku butegetsi. Sinzi wewe aho uba ko imigambwe iri muri opposition ari yubaka amashure amavuriro amabarabara etc. Mbeho amahera bubakisha boyakura icyo nikibazo kije niyone ko leta itoza amakori ubwo gwaza agiye gutoza amakori ingozi yo yaronka ijumve cyo nikibazo ko leta ironka imfashanyo n'ingurane ubwo Nyangoma agiye Bruxelles canke muri FMI canke muri World Bank ariyo Banque Mondiale boyamuha. Ko leta imaze imisi ishora ubutare Rehonse ari muri opposition yoro amaze gushora amakamyo angahe canke yogenda kwimba ubutare butaganzwa agashora ngo nanje no muri opposition iki ni kirombe ca opposition reka dushoye dukore kwa bya opposition nje zandi ko nditwenga boca nabwo ni cyane ntuzi igihugu ingene igihugu gitwagwa mba nitse ko umuntu nkuwo aca akoresha ubwenge buke yafise akavuga ati kandi sha none abantu bari muri opposition ivyo bakora ubikora amafaranga bayakuye ubu n'uruhusha baruhawe nande kuko leta ibifise ibigambi yatoye hanyuma bakagira inama nshinga amateka bakagira ibibije bakagira inzego zibacungira umutekano niyo bari kubaka ivyo bintu canke iyi opposition ifise ubashobora reka da ntiyagije avuga ngo wafashe intumbero yo kuvuga nabi ubutegetsi buhari. Urumva deja ntanyishuye kuri vya bibazo aciyasimbira kuri jewe ubutegetsi buhari niba bumeze neza n'ubumeze neza barabuvuga nta gihugu na kimwe ndumva kidafite abantu bakivuga mugabo kandi bari kuravuga jewe bari kuravuga bo muri opposition ntabwo ni muri opposition no gituma cyusimbira ko gende kuko ko opposition y'u Burundi na opposition komakomeye zirindira ngo zije ku butegetsi bwa ngo zikore ibikogwa. Okay, achavuga je te comprends non tu ne me comprends pas du tout tu ne me comprends pas sinze ko ari malice canke ignorance canke ko ari vyose mugabo tu ne me comprends pas mugabo ivyo navuga si ivyo none wavuze ibiki wavuze kubaka igihugu gushaka kuvuga iki
none ayo mashure ahari canke ibitaro ubazaniye ibitabo canke apareye zikora mu bitaro ntiwoba ukoze ariko ni fois sinumva aho hantu expectinga yuko abantu bo muri opposition baja kugura ama apareye yo gukoresha mu bitaro no mu mashure none anko ni fois turacari kuri opposition je kumbura ja kungaruka ko mu nyuma ushaka Francis Rohero mu mushahara ahembwa kumbura utahemba na famille bitagora ko utamukwirwa na ngene Burundi bumeze acha gufatamo amafaranga yiwiwe aje kugurira apareye igisirikare canke blende canke ibitaro canke amashure nasanzwe uri kuragira madame no madame Flavia Kezimana ushaka separe honse ngenda kumana canke sinzi bafeka abo bafekira muri opposition canke ndibombaza bari muri opposition babamvuga inyumvira ushaka udufaranga duke baronka ntibombaza ivyo bakora bace bakuramo mu dukeyi baje kugura ibikoro vy'ishuri ayo mafaranga boyakura leta ndikukwereka ko bifise amafaranga yo gukora ivyo bikorwa nta muntu asanzwe afise amafaranga mbo uyafise nashaka kuyakora nka charité c'est très bien charité yamikorwa nibisanzwe n'ubu ugiye mu bitaro usanga abantu bazanye ibikoresho mugabe ivyo ntabwo ari inshingano z'umuntu privé canke umugambwe uri muri opposition izo ni inshingano za leta okay sinumva rero aho ciye ugaruka kandi abantu bo mu opposition bakuye amafaranga yo gukora ivyo bintu nayo mabarabara uvuga mushatse nka quartier Kamenge umusaga mugakora amapave ugira haruworeka kubibubahira okay kirundi anko ini fois usinzi uvuze jewe personnellement ninzu yiwanje irangora gupava okay abantu bafite amafaranga mugene mu pave quartier jewe ninzu yiwanje ntabwiri paved ntabwiri pave okay ndetse kupava quartier nico kibo ndiko ndakubaza wa mudamu wese sinzi igihugu urimo ico gihugu urimo kimwe abarundi umuntu ashobora kuja kupava quartier nikihe ndagenda kumenyesha ko abarundi benshi baba bari muri opposition baba bari mu Burundi baba bari hanze ni baburankwiye okay bafite amafaranga juste yo gutunga famille. You shouldn't expect yuko umunyagihugu umuturage asanzwe arogenda gupava amabara yo mu gisagara ibihugu bitagira amareta afungishona izo za Congo izo za hande nta mapavuma bafise kuko nabafise ibihugu bifise leta zifungishona leta irapevinga amakartier yose hanyuma umuntu agapevinga ka drive we kaja mu nzu yiwe n'inzu yiwe babihagije sinzi rero izo teora ahantu zikura sinzi ko avyo imagine mu mutwe sinzi ko college logique sinzi ko ya mathématique ugasanga abarundi bari hanze bafite amafaranga yo gupava amakartier ko barusha amafaranga leta par ailleurs yo gupava quartier niba ikintu canane leta umunyagihugu asanzwe yogishobora gute nkuko navuze leta itoza amakori leta ifashanyo ingurane ifise legitimite yo kubikora barafise ubutare ikawa ishobasha gutoza amakori etc ivyo bintu leta ifise all of that vyayinaniye umunyagihugu azinduka gukora ahandi gupagasa cyambo ca wa mugabo wo muri parlement ayo mafaranga yo gupava quartier ayavanye donc iyi je ni tuvuga ko ari ignorance ntabwo yari malise abantu bimana iyi ni ignorance je niko noyita okay iyi ni ignorance kumva yuko umunyagihugu asanzwe semerera naga t-shirt k'amadolari 10 mfise amafaranga yo gupava Kamenge canke Musaga sinzi ushaka mere ku Musaga canke mu Kamenge okay ariko amajambo mvuga gusa atagira ibikorwa c'est presque rien bon jewe mu by'ukuri personnellement nta muntu yantoye ngo nkore ibintu umunsi mwantoye nkagira campagne bwo nzokora iki kintu muzoze kunyishuza ikintu mwantoreye ngo nkore bose nze muri constitution Burundi ko semerera arimo niba muri constitution Burundi semerera yavuze yuko hari ikintu agomba gukora ico gihe muze kukinyishuza ko semerera yakoze ibintu atari karakora in constitution imusaba jewe ndabana nabo ni nguco kuma ntabwiye umunyagihugu wewe Kezia ngo genda Kezima Flavia wateva ngo genda uharuri barabara akoza akazi kiwawe jewe ndaba leta nkavuga nti leta iba ihari kugira ngo ikore ibi nivyo gusa ntaho ndabwira leta y'u Burundi ngo ni hamaviza abantu baje muri Amerika ko ako kazi sigakora ntabwo ndabwira leta y'u Burundi bon ngo ni Behasha mvuge ngo nigurira amajete privé umunyagihugu wese atemberemo ko ako kazi leta no badayiguye leta y'u Burundi leta zose zifise ama ressources de revenu menshi ama sources de revenu menshi harimo gutoza amakori harimo gushora ibintu harimo gutoza yandi mu zindi nzira ibyinjira ibisohoka ama visa n'importe quoi ama service bagurisha ama passeport
bagashyiramo imfashanyo, bagashyiramo ubwo butare, bagashyiramo ingurane, hanyuma bagaca babidistribuwa mu banyagihugu, pana muri kashe, ahubwo mu maserivisi harimo izo infrastructure, izo pavement, vuga ibitaro, amashure n'ibindi. Urumva ico gihe rero uncenda gusanga kuri stade wa mu majambo wo kubaka iki, wozana kiriya, wo kora iki, tuzokora indege, weje ndashobora kukwishyura ko uri kuvuga amajambo gusa, kandi wagomba kuba uri kurakora, wagomba kutwereka resultat. Ivyo bintu biratandukanye. Nsishobora kubwira RPA canke RTNB canke umukubito Gaël ngo Gaël ngo we kuguma uvuga amajambo gusa kuri TV, ngo twereke inzu wubatse, twereke ibitaro, twereke abakecuru wafashije. C'est pas son rôle. Gaël n'umujournaliste, aha mikro abantu bakavuga, niko kazi kiwe. Ntushobora kumubwira ngo none ngo twereke ngo n'ibitaro ko wubaka. Ivyo byatanguye ryari? Yabaye ministeri ya infrastructure kuva ryari? Ni cyane umukubito TV, don't expect them ko bazohava bubaka ibintu. So ibyo ngo amajambo atabikorwa, bo ibikorwa nyine nabikora au niveau personnel, au niveau familial, au niveau yuwanje y'umusitwaye libre privé, ariko nta hantu ndumva bahamagara umunyagihugu asanzwe hano ndi ngo irijya shuri riranse, ngo akazi naki wawe, ngo ibitaro byabuze, akazi naki wawe, imiti mu bitaro yabuze, nako kazi nako umunyagihugu, etc. Donc nukomeze kira. Noneho abadede niyo uzanye umugambi baca bakugwanya. Okay, turazi umwe umengizira ngo nibayagana, kandi izo umugambi wa Stevia baramugwanije, barawuhombesha. Abo niyo yagize effort. Twarabonye Dr Sahabu azanye ibitaro kira kugira ngo aba barundi bavuga ivyo uri kuravuga, yazanye na materiel, azana n'abaguzi atungana, ubona yuko bamutaye mu gasho. Aha kuri YouTube ndabona abantu benshi bakora ama comment, uwejo bundi yavuze ko yaguze urupangi Bujumbura, uwo wariguze ko acarugurisha n'undi mukongole agiye kubura na procureur ngo anyegeze impapuro kugira ngo urubanza ruribwe. Donc ugo rubanza nago nyene n'ubacaraburana, umva ko yabihombeyemo. Hari n'abandi benshi, harimo Yamuremye Pascal, Yamuremye ariko yazana projet muri Bujumbura rirare abantu b'Imana, yareka ahemba abakozi, yubakisha ibintu afite projet nizokoresha abakozi, mugambi wo kuna nyene bagiye baramuburagiza, bariko baramuburagiza bagomba kumenya getongo giwe. Abo nabo bashoboye, nabo nshoboye kumenya, nabagiye kumbuga ngurukana bumenyi. Hari abandi benshi bazigiye ko sinabimenya, nabandi batigeze bazijaka kubera nyene batinya, nabandi bakiri mu manza bugatekana umwe kugira ngo nzorabikisha no kuramo. Mugabo hirya no hino abantu bari kuburagizwa mu projet yabo bari bazanye mu Burundi. Mufasoni ntugire ngo abantu ntibari kubaragereza. Abarundi bifuza gufasha, umurundi barafasha, ndabizi neza. Munagenda kubwira yuko ntuzeye la majorité abarundi batari bake batunzwe n'aba diaspora. Nta kuntu Burundi bwobaho butafite diaspora muri iyi minsi kubera iyo mishahara ihari mikeyi. So umurundi iyo arungishije nakanukiranye na wiwe, muri umwe nawe mukuru we, muvyara we, ajya amafaranga aza mu gihugu, wa munyeshuri akiga, ku mwarimu akabona amafaranga, ku bitaro bakabona amafaranga, ubucuruza indagara akabona amafaranga, n'amafaranga za en circulation, n'amafaranga remittances abantu batanga. Iruhande y'ivyo familial cyangwa personnel harimo n'ama-commitment, abantu bakora ama-projet, bose amwe raja kuyabereka, murabona ko yazanye n'amazi. Hari n'abandi kumva se ama-projet, mugabo benshi bayaburizwamo kubera ubube gito bw'abadede. Ariko kandi n'abarundi hari ukuntu numvise undi muntu avuze ngo 99 cyangwa 90 z'abantu ngo basigara basikamere, nukuraba kandi ko uwo mutima wo kwiba abadede babashizemo udashobora gutuma afete atamuntu ashobora kuzana ibintu gukora hiyo mu Burundi, vya bivyunguka cyangwa ivyo gufasha. Ivyo navyo no kurako tutariko turazibira iyo biva. Bo Flavia, sinzi ko cette fois-ci ushobora kuntahura, ariko I don't know man, sinzi sinakuravye ngo ndakumenye neza, mugabo neza ko ubwenge bwawe ari bwinshi cyane ku buryo ushobora kurengana ibintu bigaragara kuja kurondera rocket science. Jewe ndakuvuga kuba bona ko ndarabamfete iyi video yakoze ko comment. Kwanza yari musenyeri, uyu musenyeri nawe nyene urazi ko yabagisenyeri babiri, yaba uyu nta mwana na musenyeri Serapio, nawe nyene bariko barakitikata ibintu ntibikore kugwa neza, barabisha amaso kuri leta. Aba n'abantu baciye ubwenge, kumbure je vuga ngo kumbure nta busenyeri mfise canke sindamera imvi. Aba n'abantu bize basenyeri babaye mu Burundi umwanya muremure. Mbere je novuga yuko ntaco bafana CNDD-FDD, kumbure je bavuga ngo haco dufasi ntiwomba zaba bari mu Burundi basende barikunda. Serapio baranabanye neza ko n'umuhanuzi akomeye cyane, n'uyu nta mwana mbere naza ko umuhanuzi wa Neva, mugabo kavuga ati ibintu ntiko biga neza kandi igikorwa ni ca leta cyo kubikora.
ntushobora gucurabisha kuri musenyeri ngo none we wubatse angahe, bien que abasenyeri bakora ibikorwa de charité navyo nyene ku mafaranga batoraguye mu banyagihugu no muri Eglise Katolike, ntabwo bagenda kurima ahantu gutera ikivi hanyuma bakabahemba bagaca bazana bagakora ivyo bikorwa. Nivyo uri kuradusaba twebwe nk'abanyagihugu, jewe nzinduke nje kwikorera amabuye hirya no hino, nje gusatura ibiti, nje kwamura inkere hariya muri farm, amafaranga 100 bampaye mfate 10 mpabana, iyindi 10 nje gupava quartier i Bujumbura. Sinzi quartier i Bujumbura yo pavo kwanza amadolari mpembwa jewe ni make cyane. Okay, anyway, sinzi ko abantu haje amafite barambaza kuko muri iyi myaka bitubuza gute ko umuntu amenya ibintu nk'ibi umenga biri très simple. Mbona gira ndabe uyu muntu ko ari muzima, ari fictif canke okay. Anyway, sawa, reka tugeze aha. Nibaza ko umuntu yumvira nka Flavia Kezimana ashobora kunyurwa yuko leta ifite inshingano zo guteza imbere igihugu, abanyagihugu bafite inshingano zabo hirya no hino, mugabo izo gupava amakartier, izo kubaka amashure, izo kubaka ibitaro na infrastructure, ivyo ntibiri mu nshingano z'abanyagihugu. Uzogende kwanza usome n'igitabo canke teorie ya contrat social, social contract, urabe usanga ibikorwa bigabuye. Bo, okay, mugira musimeza.